Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca mbere muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Yesu ninde? Iki ni ikibazo umuntu wese yokwibaza kandi akacishura. Gusa ndabizi ntitwocishura mu majambo amwe canke angana. Birashoboka ko amajambo amwe dushobora kuyahurirako turi benshi. Ikindi ni uko hari igihe umuntu aba afise uko amwumva muri we indani, ariko akananirwa no kuronka amajambo ahagije yo kumuvugako. Nubwo biri uko, Yesu we yavuze ko atawoshobora kumumenya atamwihishuriye. Yagize ati, byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana uwo ari we atari Data, na Data ntawumuzi uwo ari we atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Nkunda kubwira abantu ngo bizere Yesu, bamukurikire, bamwumvire, ndetse bitondere ivyo yatugeze vyose. Ariko mushobora kuvuga muti, ariko wewe uwo uvuga uramuzi? Yego cane ndamuzi. Ni umwana w'Imana. Imbere yuko aza hano kw'isi, we yari impwemu nk'uko se ari impwemu. Sinagize amahirwe yo kubana nawe mu buryo bw'umubiri, ariko ababanye nawe baramutubwiye. Uretse abo gusa, hari n'abandi babayeho ataraza hano kw'isi, nabo baramuvuze ko, kuko se yahora yihishurira abo bantu ababwira ko Yesu azoza. Naho ivyo umenga ntibihagije, nawe ubwiwe yaranyihishuriye. Aranyibwira, yongera ambwira se uwo ari we. Naramumenye kandi ndamuzi, ndabiheshejwe no kumwizera. Si je jenyene yihishuriye, ni benshi bamushingira intahe, kandi nawe ashobora kukwishurira. Je ni gutya ndamuzi. Yesu ni umwana w'Imana nzima. Yariho imbere yuko isi n'ijuru bibaho. Yabana na se mw'ijuru. Yari afise icubahiro kirengeye ibyo mw'ijuru byose. Ni umwana akunzwe na se, kandi nawe agakunda se. Kuva kera yari afise ububasha ku kintu ico arico cose mw'ijuru no mw'isi. Igihe isi yashirirwaho amatanguriro yayo, we yari ahari. N'igihe ibiri kw'isi vyaremwa, niwe yakora, kuko niwe yari jambo. Nukuvuga jambo ry'Imana. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ariryo ryaremye byose. Hama ndamuzi nka bwenge bw'Imana. Ivyo bibahe kumenya ko Yesu yari mpemu, jambo na bwenge bw'Imana. Aya majambo arabidutahuza ngo yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa jambo w'Imana. Aho ni mu vyahishuriwe Yohana igice ca 19 ku murongo wa 13. Yesu yaravuze ati, nukuri nukuri ndababwira, Aburahamu ataravuka, jewe namye ndiho. Aho ni muri Yohana igice 8 ku murongo wa 58. Isi yari ikiri ibuziba,
yariko ubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Aho ni mw'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 2. Imana imaze kwihweza igasanga ibyo yaremye byose ari byiza, yavuze iti reka ndeme umuntu. Mu nyuma iti uwo muntu ntiyokwibana wenyene, ica imuremera umugore imukuye mu igufa ryo mu rubavu rwiwe. Aho hose Yesu yari ahari. Mu nyuma abo bantu baracumuye ku Mana, bakora ico Uhoraho yababujije, bituma ababakomotseko bose bagira umuvumo n'inkurikizi za cacaha abo bakoze. Uko bagwira ku isi, niko n'ivyaha no kutumvira Imana vyagwira. Imana yafashe ingingo yo kwicisha amazi abantu n'ibikoko byose kubwo ivyaha abantu bakoze. Harokotse uwitwa Nowa n'umugore wiwe n'abana biwe n'abakazana biwe, hamwe n'igikoko kimwe kimwe n'ikigore caco mu bikoko byose, kuko Nowa we yarubaha Imana, kandi Imana nayo ikamushima. Bahejeje gupfa, Imana yo nyene yibutse urukundo ikunda twebwe abantu, ruyitera kwicuza kubera ingene abantu bishwe n'amazi. Ica irirahira, yongera ishiraho isezerano ko itazosubira kwicisha abantu amazi, ariko ica ishiraho umugambi w'ingene yoza ararokora abantu kugira boye kuza barapfa rubi. Ni ukuvuga ko aho hose Yesu yari ahari. Niwe yari mpwemu w'Imana, niwe yari ijambo riva mu kanwa k'Imana, ni nawe yari bwenge bw'Imana. Imana yabandanije kubana n'abantu, ndetse inabigisha ibicishije mu nzira nyinshi kugira irabe ko atabo kwikosora bagaheba ivyaha vyabo. Nivyo abatari bake barayumviye, ariko igitigiri kinini cane caranse kuyumvira kugezaho ibateza ivyago byinshi, harimwo no kuba inyagano. Abantu bagira agahinda kenshi. Mu nyuma Imana ibahagurukiriza Mose kugira abarokore mu maboko y'ababanyaze, kandi birakunda abakurayo, ibatwara mu gihugu ciza yari yarasezeraniye ba sogokuru babo, ariko ibagera ibyo kuyumvira, kandi ibabwira ko ariyo Mana yonyene bakwiye gusenga. Ariko ibyo byose ntibyatumye abantu baca bugufi ngo bayubahe nk'uko byari bikwiye. Byumvikana ko Imana yabandanije yicuza icatumye irema abantu, kuko yari yaremye umuntu mu ishusho yayo kandi imukunda cane. Reka ndabibutse ko aho hose Yesu yari ahari, kuko niwe yari mpwemu w'Imana, jambo riva mu kanwa k'Imana, ndetse akaba bwenge bw'Imana. Hanyuma Imana iteganya gusubira kubarandura bose, kuko bari abantu b'intumva kandi babagararije. Ariko rwa rukundo idukunda ntirwayemereye. Niko kuvuga iti, ninde yoshobora gucungura bano bantu ngo ababazwe umubabaro bogize? Ibiri mw'ijuru byose ntibyashoboye
kwemera, kwitanga, ariko mpwemu, jambo, ubwenge ari we Yesu, umwana w'ikinege w'Imana nzima, yemera kwitanga ngo abone amahano twari kubona. Imana ica ishiraho umugambi canke isezerano yo gucungura bamwe muri twebwe kugira ntizosubire kuduhonya. Yesu ati, uko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Aho ni muri Yohani igice ca 3 ku murongo wa 16. Kuva kera Imana yari yaratanguye guhishurira abantu batandukanye uwo mugambi, harimwo n'abavugishwa nayo ko Mesiya risigura Kristo ko azoza gucungura abantu nibamwizera bakamwemera, kandi ko azoba umwami w'Abayuda. Hama yarahisemwo ko mu ruvyaro rwa Aburamu ari we yacitse Aburahamu, ko ibicishije muri Isaka, hama muri Yakobo, hama mu muryango wa Yuda no mu ruvyaro rwa Dawidi, ko ariho izocisha uwo mugambi w'uko Yesu azoza ku isi yambaye umubiri nk'uw'umuntu. Igihe cyarageze, umwami Yesu aravuka, kandi avuka mu buryo bwari bwaravugishijwe ko umugore atigeze umugabo ko azosama inda akavyara umwana w'umuhungu, abitewe n'ubuntu bw'Imana. Hama Yesu yaravutse, arakura, akora igikorwa cari camuzanye. Yaratutswe, yarababajwe, arakubitwa, aricwa, aho hose yazira ivyaha vyacu. Inyuma y'imisi 3 arazuka nk'uko vyari vyaravugishijwe, aca asubira kwa se mw'ijuru. Uyu munsi yicaye iburyo bwa se, kandi aradusengera, akatunihira iminiho myinshi, ndetse aratuvugira ku Mana, kandi yaraduteguriye amazu tuzoshikiramwo nitwamara kugera imuhira kwa se. Nivyo ndamuzi nka Emmanuel, bisigura ngo Imana iri kumwe natwe. Ndamuzi nk'umwami wanje, niwe Kristo, ni umwana w'umuntu, akongera akaba umwana w'Imana. Mwigisha wanje, wuganza, umwagazi w'intama, niwe mucunguzi wacu, umuvugishwa w'ibihe, umukoresha mwiza, niwe muherezi mukuru, ni nawe mucamanza wacu. Uwo niwe Yesu nama mvuga, niwe nizeye, kandi naremeye kumukurikira, namana ibyizigiro ko naho nopfa azoba ari akaryo keza ko kuruhuka imibabaro y'iyi si turimwo, ariko ko akunze ko mpema, mfise umwete mwinshi wo kumubwira abandi no gukora igikorwa yantumye. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.